Mwaramutse neza mwese abadukurikiye nanone kuri no manesha kure yacu mwaramutse mute mwaramukanye amahoro y'Imana turagarutse mu makuru azindutse aravuga muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatanu turi kwigenekerezo rya 21 Roma 2025 haramutse aravugwa byinshi ariko muraza kunyemerera nyine twibande kuri ko biravugwa cyane kumunyamabanga w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo gushika uno mwanya. Ku munsi w'ejo nibwo nabahereje inkuru yiwe, inkuru yavugaga yuko yamaze gutora mitende ku buryo isahira yose ashobora kuba yoshika nga mu Burundi. Twarabivuze mu nkuru yabanje mu gatondo kare aho twagarukaga ku makuru twamaje kugenda turamenya icyakora hari amakuru yandakomeje kugenda aramenyekana agendanye n'ubuzima bw'uyu mutegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Guhera mu mpera za guhera mu mpera z'ukwezi kwa mbere cyangwa ukwezi kwa nzero uyu mutegetsi atangura gufatwa agafatirwa mu hoteli yarimo Ingozi nigeze aramenyekana ingwara agwaye ariko bivuga yuko nyene amagare we yarangiritse ku rugero rukomeye. Biravuga yuko kandi abantu baciye barambugwa amatelefone kuko rero botekerezaga yuko ashobora guca aracikana, ariko bamwe baragiye bakurikirana amakuru ndetse bamwe baragiye babasha kumenya amakuru agendanye n'ubuzima bwiwe. Gushika no mwanya Reverend Kuriyo yamaze kugera ku munsi w'ejo nyine nibwo yashitse ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ikibuga cy'indege cya Bujumbura kimwe rudende kibarizwa nga mu Burundi. Yaraje kwakirwa na bamwe mu bantu bakomakomeye cyane nga mu Burundi nabo mu muryango wiwe nkuko byoma bigaragara ku buryo gushika uno mwanya ubona yuko byari ibirori byiza ndetse abanyagihugu benshi ndetse n'abantu benshi bari baje baramwishimiye ku rugero dasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusomera amatwi. Gushika uno mwanya rero Reverend Kuriyo arasanzwe ari umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, ariko kandi numwe mu bantu twavuga yuko nyine baca bari menge mu nyuma y'ibintu baca barahura nabyo hano muri leta ya Burundi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga yuko kandi Reverend Kuriyo atameranye neza n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu nyuma y'amajambo bama baca barahura baravuga nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugera rero akaba ari karasigura ingene ibintu bya byifashe. Turagaruka kuri update zigendanye n'ubuzima bwiwe n'uburyo yashitse nga muri kino gihugu c'u Burundi, uburyo yakiriwe ndetse n'abandi bayobozi ibyo bavuze, dore ko abategetsi bamwe boce baratanga ibitekerezo byabo cyangwa se ibyumviro byabo ku mbuga ngurukana bumenyi. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biravugwa ku ngwano zikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izi ngwano zikomeje kubera muri iki gice nkuko birimo biragaragara rero zirakomeje gutuma abanyagihugu benshi baca barahunga, ariko kandi abandi banyagihugu bamwe barishimira ibiriko biraba cyane ibimaze iminsi biratangazwa n'umwari wa MTSR mu nyuma y'iko wongereye amasamwe namwe ku mipaka imwe n'imwe nkuko byoma bigaragara, ndetse abatari bakeya bakaba basigura yuko nyine iyi MTSR ishaka gukomeza guhindura ibintu. Nimugiye gushika uno mwanya leta zunze ubumwe za Amerika zatanguye kugenda zirafatira ibihano bamwe rero mu bategetsi b'u Rwanda, ubwo ni mu gihugu cibanyi c'u Rwanda nkuko byoma bigaragara. Nimwe mu nkuru ziriko ziravugwa cyane nyene inkuru ziremere cyane ziriko ziravugwa ku bigendanye nyene n'uyu mutegetsi yarabaye nyene umugambi mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ariko gushika uno mwanya akaba yaraherutse kuba yohindurirwa imirimo agahabwa indi mirimo nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Amakuru aravuga yuko rero nyine hari n'abandi bategetsi bamwe bofatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika nkuko byoma bigaragara. Uyu nguyu kandi yarafatiwe ibihano ni General James Kabarebe ndetse akiyongeraho na Lawrence Kanyuka arongoye umuhari wa MTSR nabo wamaze kugenda nyine urafatirwa ibihano ku bayobozi bamwe nkuko byoma bigaragara. Mwaramutse neza mwese abadukurikiye ndabaramukije kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Turabaha ikaze kuri mwebwe mubandanye mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu, kuba twumviriza muherereye mu gihugu cyacu cyiza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini. Ndabaramukije kandi ndabifuriza ibe byiza cyane. Ndabaha ikaze mwese abatwumviriza by'umwariko muri ngaha nyene
abatwumviriza mwese muri ngaha mu gisagara ca Bujumbura, bari Gitega, bari mu makayitsi amwe namwe ku ma province amwe namwe, mwese turabahaye yambu cane. Abatwumviriza kandi bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose ndabahaye ikaze. Abatwumviriza kandi muherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu by'abanyi, abari mu Rwanda, abari muri Kongo, abari muri Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi, mwese turabaramukije. Ari ubwa mbere ngaha ndagusabye upyonde kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese, amakuru reka tuyatangurire ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, ahakomeje kugenda aravugwa amakuru menshi agendanye n'ubuzima bwa Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD nkuko byoma bigaragara. Umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yarashitse nga muri kino gihugu c'u Burundi ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cyitiriwe Melchior Ndadaye nkuko bigaragara. Amwe mu masanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana nyine uyu mutegetsi aje kwakirwa nga ku kibuga cy'indege, harimo n'abandi bategetsi bamwe nyine baje kumwakira nga mu Burundi nkuko byoma bigaragara. Hari bamwe rero nyine banazanye indabo nkuko bigaragara, biboneka yuko nyine bari bamukumbuye canke bari bakumbuye Reverend Ndikuriyo nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga canke nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ni mu gihe uyu mugabo nyine aherutse kufatwa n'ingwara giturumbuka, aho yaramufashe mu mpera za 2025 nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru yihuta cyane arasigura yuko uyu mutegetsi ingwara yiwe yoba yaragizwe ibanga ku rugero rudasanzwe, mu nyuma y'uko rero bamwe baragiye barambugwa amatelefone mu rwego rwo kugira ngo badatangaza ibigendanye n'ubuzima bwiwe canga se uburyo amagara yiwe yifashe, ndetse bamwe baca barasohoka canga se barasorwa nyine mu bigendanye no mu cumba yaragwariyemo. Binavugwa ko kandi aho yaragwariye abantu bamwe batari bari kuriye kuba bohagera mu rwego rwo gukomeza kwita ku magara yiwe. Guhera mu mpera za 2020 guhera mu mpera za 2020 guhera mu ntango z'uyu mwaka wa 2025 mu mpera za 0 nibwo rero yafashwe ararungikwa mu gihugu ca Kenya i Nairobi nyine mu bitaro bya Aga Khan, ariko biranga ntibyogira icyo bimumarira. Barafata ingingo yo kumurungika n'undi Dubai, mu gisagara ca Dubai nyine muri leta zunze ubumwe z'Abarabu, aho yama nyine aravurirwa akaba imisi ari muri koma, ariko no mwanya akaba yarongeye gutora mitende nkuko twama turabashikiriza ku munsi w'ejo. Akaba yamaze kugenda aragaruka nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda tugeraho abivuga. Icyakora harimwo abantu bavuga yuko nyine harimwo abantu bavuga yuko rero 100% amakuru y'uyu mutama Reverend Ndikuriyo nyine n'ubundi yamaze kugirizwa ibanga. Aya makuru yiwe ngo yaragizwe ibanga kubera yuko 90% byarerekanaga yuko nyine ataba muzima, baca barahita baka amatelefone umugwaje atanasohoka, kandi amakuru akaja kwa perezida gusa ndetse hamwe n'icegera c'umugambwe CNDD-FDD kugira akoreko rero habanje kuba rero induru. Muribuka barafashwe bafashwe kumwe rero nyine bafatigwa agahamwe rero nkuko nyine umutama Petero Nkurunziza byari byaramugendeye, babonye afashwe rero nka mutama kandi biherereye nyine aho umutama byamufatiye, habaye nyine amasaba ko yojanwa Rutana nkuko byuma bigaragara. Abandi barasaba bati ibyabaye turabizi, najanwe hanze y'igihugu. Niyo ngene nyine uyu yahise arajyanwa nyine hanze y'igihugu nkuko byoma bigaragara. kubera nyine uyu mugambwe uyu mukuru w'umugambwe arubashwe kandi nyine mu mugambwe indani arakunzwe cyane kurenza umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Niko rero guca baramwirukana mu bitaro muri Kenya, baragerageza biranka baca baramujana i Dubai, harabura akantu ide nyine ngo ashiremo umwuka kubera ko rero yahema barinze nyine kumwambika bya byuma bituma rero umuntu abasha kuba yohema neza
mu nyuma y'uko amahaha yiwe bivuga ko yari yarangiritse ku rugero rudasanzwe, akaba ariyo mpamvu batemeraga yuko rero ayo mahaha yakoreshwa mu guhema mu gihe yari ariko aravugwa. Gushika ubu ngubu rero yaramaze gukira, ndetse uno mwanya ubu uku nyine babikoreye ndi kuri iyo babimenya rero byihuse no kuri Nkuru Nziza bakamujana hanze rero yari gukira, kandi ndi kuri iyo bapfina rero nyine bakamujana mu bitaro byo mu gihugu hagati caba nyine kaba kararangiye. Aha rero nyine biragaragaza neza yuko mu Burundi hama hariko harakomeza harategurwa ibintu bitari byiza canke ibintu biteye ubwoba nk'uko byoma bigaragara. Hari bimwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko rero uyu Reverend Kuriyo ibikomeza kugenda bigaragara nyine bigaragaza neza yuko afise abanzi benshi. Amakuru rero ahari ni uko Reverend Kuriyo yatahutse mu Burundi inyuma y'ukwezi yaramaze yivuza muri Kenya ndetse ni Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Abarabu. Harakomeje kugenda harakwiragizwa amakuru yavugaga urupfu rwiwe, amakuru ariko akaba akomeza kugenda yaravugaga yuko nyine uyu mugabo ashobora kuzoba muzima. Naho rero nyine naho rero byama biravugwa bivugwa yuko rero n'ubundi igihe cyose uyu mugabo yaragiye ahura n'ibihe bidasanzwe mu bugwayi bwiwe, ku buryo benshi babonaga yuko nyine igihe kigeze ngo yobe ashobora kuba yocikana. Ku kibuga cy'indege ca Bujumbura, Reverend Kuriyo nyine yarakiriwe na bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, ntaco yashikirije aho rero nyine ashikiye abanywanyi b'umugambwe nyine ntibatumiwe kumwakira ndetse no kumwigana inyuma y'ibihe rero bitoroshe ahejeje gucamo. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga yuko rero Reverend Kuriyo ashobora kuba yaramaze gutora mitende ku rugero rudasanzwe, ku buryo rero biboneka yuko mu misiza ashobora kuba yosubira mu kazi, akaba yosubira kongera kugaragara canke kuboneka mu mugambwe nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Yarageze ku kibuga cy'indege yambaye neza cane, yambaye neza agakweto gaciye bugufiya, agapantaro k'umukara ndetse n'agashati keza nyine, ntago yari yambaye ya myenda canke za mpuzu zigaragaza umuntu uri mu mugambwe nk'uko byoma bigaragara. Hari bamwe rero mu bajejwe umutekano wiwe kukingira, ubona yuko rero bari babutikereye ngaho nyine ku kibuga c'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Bujumbura, abapolisi n'abasirikare baba 800 bo muri Kongo barahungiye mu Burundi. Abapolisi bashika ku 532 bo muri Kongo bariko barahunga intambara hagati ya M23 n'ingabo za Kongo n'abafasha bazo nyine baramaze kwandikwa n'ibisata by'u Burundi ku mugaragaro, barahawe indaro hagati mu gihugu mu gihe rero abapolisi 250 b'abanyekongo bataramenyekana nyine begereranyijwe nyine mu ntara c'ibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu gitoya co muri Afrika y'ubuseruko. Gushika kuri uyu wa gatanu nyine gushika kuri uyu wa gatatu uheze nyine abajejwe ibyabimukira mu Burundi bari baramaze kwandika abapolisi b'abanyekongo bashika ku 532 baherutse guhungira nyine mu Burundi. Muri bo nyine harimwo abagore 2 bafise abana 4. Abo bapolisi barahunganye ibigwanisho byabo. Umwe rero mu bapolisi bakorera mu biro by'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu yarabwiye umenyesha makuru wa Bruno News TV ati baratandukanyijwe n'abasivile baca barungikwa nyine mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Ibyo biharuro kandi bishasha byemejwe kuri uyu wa gatatu uheze, abivuga ko nyuma yaho gushika uno mwanya nyine nabwo akomeje kuza abandi, aho Burundi bumaze kwakira impunzi zose hamwe zirenga 30,000. Maurice Mbonimpa rero umuyobozi mukuru ajejwe igisata cakira impunzi mu gihe mu masaha nyine ya kare kumutanga umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Maritoni Teretse yari yavuze ko hari abapolisi bashika 100 bamaze kwakirwa mu Burundi, ariko abanyagihugu benshi baravuga yuko bafise ubwoba mu nyuma yuko babonye amakamyo amwe namwe mweshi yuzuriranye nyine abo bapolisi bariko barajyanwa mu Burundi hagati.
umunyagihugu wo hagati rero mu gisagara ca Muravya yarabwiye Burundi News TV ko rero nyine yabonye amakamyo y'igipolisi c'u Burundi ashika abapolisi rero b'abanyekongo ku kibuga citiriwe umwami. Ayo makuru kandi yaremejwe bukeye bwaho nyine mu gitondo kuri uyu wa kane, ndetse na rimwe mu masoko yo mu gipolisi c'u Burundi nkuko vyoma bigaragara rikorera mu bugenzuzi bukuru rero bw'igipolisi c'u Burundi yarabyemeje. Umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru rero w'intara yongeyeho ati baramaze gushika buramatari w'intara ya Muravya yaragiye gutwara imikate ndetse n'imitumbura ku ngufu rero mu budandarizo bwo ku mugwa mukuru rero w'iyo ntara. Ibyo byari ibyo rero kugaburira abo bapolisi b'abanyekongo ku mugwa mukuru w'intara ya Muravya. Abanyagihugu benshi baratahutse kare kuruta uko rero byari biteganyijwe, baramaze kubona abo bapolisi b'abanyekongo baje mu modoka z'abapolisi b'abarundi. Cibitoke irahaye indara abasirikare baterekanywe nyine ku mugaragaro nkuko vyuma bigaragara. Kuva kwa kabiri igenekerezo g'18 Ruhuma, inkambi ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, batayo 112 z'abasirikare bagwanira hasi yarakiriye abasirikare 250 b'abanyekongo barashitse ku butaka bw'u Burundi baciye mu ruzi rwa Rusizi rutandukanya EDC n'igihugu c'u Burundi. Isoko mu gisirikare c'u Burundi ryarabwiye Burundi News TV ati barakiriwe mu karere ka Kaburatwa, Rusiga ndetse na Rukana ni mu nkengero y'uruzi Rusizi mu makomine ya Rugombo ndetse na Buganda. Gushika ubungubu kandi abategetsi b'u Burundi ntibaratangaza ikintu na kimwe kubijanye no guhunga kwabo abasirikare b'abanyekongo. Kandi mu ntambara yo kurwanya M23 ingabo z'u Burundi nyine zarurungitse abasirikare hafi 10,000 ku butaka bwa Kongo mu rwego rwo kwifatikanya hagati ya leta y'u Burundi ndetse na ya Kongo. Inyuma yaho Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, cikaba n'igisagara gikomeye cyane cyo mu buseruko bwa RDC kwigenekerezo rya 27/0 ni igifatwa rero n'ifatwa rya Bukavu, umugwa mukuru wa Sud Kivu. Igisirikare c'u Burundi cyaratanguye rero gukura ku butaka bwa Kongo rero abasirikare baco mu mpanuro z'umukuru w'igihugu nyine ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni nyine nkuko bigaragara. Akaba imaze kumenya abasirikare bashika rero ku 359 b'u Burundi bakiriwe muri iyo nkambi imwe rero yo mu ntara ya Cibitoke baherekejwe n'abasirikare ba FARDC. Kwigenekerezo g'18 Ruhuma, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza yarahakanye ayo makuru avuga ko abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Kongo babandanya gukora ibikorwa byabo mu bice barimwo. Yaranditse ati ntihagirere uha agaciro amakuru y'ibinyoma akwiragizwa ahangaha na hariya ku mbuga nhwaniro cange ku mbuga ngurukana bumenye. Ati ni fake news. Abasirikare bacu barimo bararangura amabanga barungitswemo. Abamenyesha makuru babiri bo muri ako karere nyene bemeje ko rero bobonye abasirikare benshi bambaye impuzu z'igisirikare cange z'abasivile n'ibirato bya gisirikare batembera nyene mu mabarabara yo mu Cibitoke. Baboneka ko rero barushe cane kandi ibirato byabo byuzuye ibyondo. Niko rero bagenzi bacu babonye Cibitoke n'ikibanza gikomeye cane cyo kwinjiramwe rero ku mpunzi z'abanyekongo bahunga intambara yo muri icyo gihugu nyine kinini cyo muri Afrika yo hagati. Bama barabivuga gushika uno mwanya leta ya Kongo iri mu bibazo biremere cane. Munyuma y'iko Bwana Tshisekedi yama yanze kuganira n'umuhari wa MTS. Mbashimire tugereke mu kanya.